twerekereze muri ekipe yitwa Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza. Ivyayo tuba dukwiye kubivuga. Ako hari breaking news diri ya Garnacho irarangiye. Of course diri yari agaciye ko Abdul. Chelsea maze kuba iheza diri y'umugabo witwa Alejandro Garnacho umunyargentine. Chelsea nizo kontra za maze mu gihe kirekire. Chelsea nizo kontra za imyaka myinshi. Chelsea nizo kontra za rega ni navyizanye n'abakinyi bato. Twe tukuzanye tukubita ko imyaka 10 igenda. Ako abantu bacha bava muri diri ya Lopez. Jama. Oya burya amafaranga batanze kuri uyu mugabo n'amafaranga Mirasi yabahaye ku mutaga kuri Christopher Nkunku. Of course yege. 35 kwa Christopher Nkunku wa okay. Wa AC Milan. Ni ivyo kuri idiri ntayihuriye ni ya Firmino Lopez. Oya n'abakinyi si profile zimwe wanashaka. Sinabakinyi azora ukivuga ku ruhande rumwe ariko no kuyumvira izi mpande barazikirisha gute. Beno agitenze Garnacho neto. Beno gitenze irashaka kuba Garnacho bari baramwemereye ngo tuzokuzana hano. Twe tuzogomba gufinaliza ivy'iwawe na Manchester United nitwabona equipe itwara umwana yitwa Tariq George. Kuko iruhande rw'ibubamfu hariya babona uyu mugabo yitwa Gittens na Tariq George nibo bonyene bari bahari ngo nitwabona umuntu amujana nawe uzocuza hano. None equipe ya AC Milan nyuma yo gutwara Christopher Nkunku yabemere ko umwana bari bumutware swati kuntizanya canke bakabaha amafaranga ariko Chelsea yaprefer ko babaha amafaranga hakaba yabamwo buyback clause umwana akazogaruka donc umwana yitwa Garnacho yisanga muri deal vyoroshuko. Garnacho no mukinyi mushasha wa equipe yitwa Chelsea the Blues kiye gusinya imyaka 7 equipe ya Manchester hano equipe ya Maresca turi twagikombe kabisa zirigwaza uyu mwaka zirasiba ariko mwumve ko kugura abakinyi no gutwara nivyo zirasiba mugabo ziraseba canke zodihidwe mugabo Maresca nawe ivyo nivyo kwemera ubibo. Ikibazo mbona agisigaranya ahantu hamwe kurondera Martial agomba gukina na Trevor. Akose ato suma axiale wao kubara kipa Jackson no bari karayege ku bamfu mu gihubuze no mu gihubuze ya kukulela ato ni mwiza aba bibaye amahire vyo barakarusho kandi bakagira amahirwe y'umwana w'umwongereza ntazosubira kuvunika. Levi nuko none yagize Peter Gamakoza aragaruka sizeze Tosuna Derabioyo umuvandimwe yavuye muri Leicester City bench we oya Fofana igaruka giwe ribaye igihe kirekire ntasubire kuvuna. Chelsea sabaxiare beza ari ukuramo Izina Badiashire abasigaye niyo madeshe muri equipe uvize Trevor Charob Tosuna Derabioyo wese Fofana Levi Levi tumukure isezo dufate Charoba dufate Tosuna Derabioyo dufate Fofana na Joel Hato so defenseur bane abo si beza naho gomuka zurakura hadi profile zikompleta inyuma yabona kuko je Tosuna Derabioyo no mukinisha na Charoba Charoba ni mekanike Tosuna ngashaho ubwenge umwe abahagaze ato no mukinisha abagaze inyuma yabo Roberto Sanchez umunyegori nyene hariya kwa Chelsea ahubwo sinahuri impamvu equipe zigoma zondera abanyegori ukasanga Chelsea tunze Roberto Sanchez ale Jorgensen ni mukimufisa sio wa kabiri kuri Roberto Sanchez Penderes yaragiye aho Jorgensen ari channel kwa Strasbourg Philippe Jorgensen kwa Strasbourg mwatanze yone Philippe Jorgensen erega Chelsea mwatanze Petrovic yisezo yagiye guhera n'intizanyo zose zagarutse Chelsea zagaribye umunani ariko Petrovic yagiye abanyanyagiza bagenda boro turabera muri squad ya Chelsea basigaranye abanyegoli bande Rasta ni hatari cyane musigaranye abanyegoli iyi equipe mugabo Enzo Maresca twaguriza ko nimuri twaguriza gutahukana Premier League no mwaka oya atakina ahaye Chelsea uyu mwaka wari umwaka mubi ariko n'ubundi atanica twaye akabona classement nziza mugarura muri Ligue des Champions. Equipe ya Chelsea kugeza muri kano kandi sigaranye Robert Sanchez, Jorgensen na Gabriel Sonin. Ubwo nabo baramaze. Nivyo nuze yaragiye ari. Sanchez. Matransfer abo muheruka gusohora, muheruka gusohora witwa Dena. Yatanze kabisa. Dena ubwo yaraje. Numo under 20 avuye kwa Corinthians. Mari ko yarona Uyinaka kwa Dortmund, Renato Veiga kwa Villarreal, Broja kwa Burnley. Ugo Chuku kwa Burnley, Mark Guiyu kwa Sunderland, Dros Bariare kwa Everton, Minziza Jorel Hato, Mamadou Sarr yaragiye kwa Strasbourg, Kendrick Paez yaragiye, Joe Felix yaragiye, Mike Penderes ni wagiye kwa Strasbourg. Kwa Chelsea B. Nivyo kuri equipe ya Chelsea. Aje Maresca no kuvyemera ubibonye kuko shura guteza. Nawe mbona ari mu ruguraca bugacana ya. Kwa Manchester United basezerewe muri FA Cup
n'izina rya ekipe yabasezereye nta n'iryo ntushobora kuvuga ntaho amafaranga. Grimsby Town muri League 2 cyangwa se icicaro cya kane. Nibaza niba Manchester United ifite indongozi cyangwa ari ya ma ekipe zakamaze imisere karandikisha uko ashaka kugira ngo bazokinire champion. Manchester United basezerewe niyo nkuru rose muri nababaziki muri nabaza ngo basezerewe gute? Bana basezerewe erega ibi bintu birisubirije. Harakandi ka ekipe kigeze kwasezera MK Dons nakuri gagira 4e division Katrara bagasa abarundi bakera bari abantu baciye ubwenge batakabiga twenga nka keza. Ibaze ko turatwenga Manchester United yari sezero n'iri ekipe. Nundi asubiye uwombaza izina rya ekipe yasezereye Manchester United nagomba kwiga mu kanwa ngiri sangane mu kanwa ntajye nosubira mbuyamba mu gitondo yaje avuga ngo gira bitworohereze katubita abamotari kugira ngo byorohe. Abandi bagusezerera baratarika ari kuri Elchiringito meje kubona abakinyi ba Kaira Termati bakibona gusa ati dutombe Madrid kandi zozi wacu bitereye mu kirere ati nize ntacyo aya mahirwe kuvisi yabaho ibyo gutsindwa ntubagore. Rero nize ekipe urinze utombora Manchester United yakinogi ntujyoherwa ngo nuko itomba yavuga ati ngomba nerekeze y'umupira w'amaguru ko Manchester itakiri Manchester ahubwo ari Man U. Imaze gukubitwa bibiri abafana bahagurutse bararirimba ngo twifuza Clovis amfasha indira kuri titre si Manchester uno muzi dufise Man U apana Manchester United. Manchester Clovis ni Man U. Je gusa ikibazo ngira mbabaze ni kimwe ari naho tugiye. Bijya bintu bimaze kuba uri umurongozi wa Manchester United wari gucikora iki? Jewe niyereko bijya bintu bikimara kuba ibaruwa rya mbere kuri Ruben Amorim, ibaruwa rya kabiri kuri Onana, ibaruwa rya gatatu muri FA ikipe nkabaza nkayikura mu cicaro nkayigarukana nkabaza nkayicarika nkabwira ni ekipe yanje ndabasavye ndayikuye mu igano ndayivanye mu Manchester United ngiye kubanza gusubira ndayiro dressing bushasha ndayubake bushasha hama nimbona ngome zogera kandi babwire ngo ngare kandi ngagaruka nimba ari n'ikibanza nzokigura amafaranga ndayafise mugabo bijya bintu bikimara kuba jewe ndi umurongozi w'ekipe yitwa Manchester United ibaruwa musezerera Ruben Amorim Onana wewe sinzi ngene nari kubigenza ekipe nkacanandikira FN turi kuyo ma championnat twari turimo tubanze dushirwe ngo gihe ekipe ndayubake bushasha nimbona dusuye kandi kumera neza zongera kandi babwire tugaruke tukiri umupira. Ivyo je nari gukora yaba ndumurongozi petete nko muri famille Graza je mfata ingingo nivyo nari kubanza nkakora. Ubwabo iyo ngingo uvuze ntayo boshobora gufata kuko ikibazo bimaze kugaragara ko atari Manchester United nk'izina. Ikibazo bimaze kugaragara ko atari abakinyi bahaba. Ikibazo sinoba nkigishakira mu bamenyereza kuko n'uwabahaye ikibazo cya gatatu yaragiye. Ikibazo uyu munsi abuvuze bita famille Grazel nicyo kibazo gikomeye kuko sinumva ingene ushobora kubuzi neza ko hari abantu batagomba iterambere rya ekipe ngo bareke babane n'abandi bashasha baja. Iyi ekipe kuva kuri Jose Mourinho ni ibintu bigaragarira umuntu uwo ari we wese ayirabira hanze ko irimwe abantu bamwe badashimishwa n'abamenyereza baza muri ekipe kandi abakinyi baja mu kibuga kuri tapi vert akaba ari bo biva ko ahanini kubura resultat za ekipe. Uvuze ngo rero wari gufata ikaramu n'urupapuro ukandika ngo na muri mu bagenda ahubwo wari kuba wategeza byakaba byakozwe mu minota 30 ya match. Akose nicyo cya mbere Manchester United ishigwe n'ibibazo mwe nibi si ubwa mbere ariko uwo bimaze kuba birenze ama exception nkaya nakunda kuba mugabo usezere mu buryo bumeze gute apana n'uburyo bumeze gute ibisi ibintu bitanga exception zikunda kuba kuko iyi ni ekipe Liverpool biramaze kwishikira Arsenal biramaze kwishikira erega ariko wasezere mugabo usezere mu buryo bumeze gute erega n'ubundi sinanze ko batatsinzwe ahubwo ikibazo kiragaruka aha nibatsinzwe bambaramaye nimba Manchester United watsinzwe biboneka kuva mu mwaka wahera uvise Erik ten Hag mubi akaguhumisha amaso FA Cup mu gihe kipe nka Tottenham ishobora gufata ingikirukana umenyereza ba Europa League plus qualification muri Ligue des Champions
we nawe ukaba uri Manchester uri gufata ingingo yo kugumana umumenyereza ngo agwa FA Cup kandi ubizi ko ari mubi. Ni iki gituma uno munsi utogumana umumenyereza nyuma yo gusezererwa akiri karagaragaza abakinnyi bashasha yazanye. Fashe structure y'umugwi. Uburyo bihangane bagiye batandukanya muri baramureka. Ko nta kirapfa aracari kare. Ni FA na naho biri garanti ko bategeza kwitwara kandi mu bikombe Manchester ikeneye byo tuma tubona ko yagarutse ubwo gwa CFA. Gusa ikibazo n'ubu ndakigarukana nkavuga ngo Manchester niraronka umucungu. Reka Amorim agerageze dusezerane ko ashaka kuhaba nka Ferguson. Ariko ibyo biri mu majambo. Uko cyenda kuramusiga. Ibyo biri mu majambo no mu nyandiko ntibyojayo. Mfise ikibazo kuri uyu mugabo yitwa Ruben Amorim. Kije inyuma yo kuvuga ngo kugerageza abakinnyi bashasha yazanye meme naho yahasanze nibaza ko batigeze bamworohera gukoresha. Ni gute umbwira ngo wazanye umukinnyi nka Mateus Kunyatuzi nk'umukinnyi hagati mu kibuga ariko akina satira ukaja kwifuza kumurondera mu muwinga. Cyo ni kibazo ca mbere nagize muri izi match novuga ngo zibiri tumubonye isezo kongera ko match yo ku mugoroba wejo. Ugacuraba kandi ukuntu umugabo nka Amorim yubahuka guhagarara imbere y'itangazamakuru akabwira abantu ngo impamvu umwana nka Kobe Mainoo atari karakina ngo nuko ahanganye umwanya na Bruno Fernandes nawe ubwi warabizi ko ibintu ari karagereranya bitagereranyika. Uriko urabwira abantu ko Bruno Fernandes akina post imwe n'umwana yitwa Kobe Mainoo mu buhe buryo sinzi still doje wifuza kuba wokina ariko cyo tumaze kuba tumumona ko ni system y'abadefenseur batatu 3-5-2 nayo bigaragara ko muri Premier League ntirikirakunda ntirikiramworohereza bitewe ngira ngo n'abakinnyi afise badashobora kuba batayumva ntawo bimenya ariko nimba ariyo yifuza gukina ico maze kubona nuko namunyimenyereza ashobora kuba afise uburyo bwo gukina bumwe. Eske system imwe yansu ukabona abakinnyi bawe ntibayitahura nta mwayi bihari yo kwempoza yindi ukavuga ngo confiance muri 3-5-2 tuje muri 4-3-3 turabe ko bikunda tuje muri 4-4-2 turabe ko bikunda tuje muri 4-2-3-1 mugabo mu gihe bitari ko birakunda mes chers amis ibi bintu bishobora kuba byamukundiye muri Portugal kuko yari afise abakinnyi bashobora kuvyumva meme nihiganwa rimwemerera ibi bintu ariko iyi Premier League arimwo aha hantu yisanze hari ama equipe adashobora kukwemerera ibi bintu encore ufise abakinnyi nk'umukinnyi yitwa Patrick Dorgu ukamubwira ngo uraza gufata Croix yose uyimare wenyine Diego Dalot uraza kuyifata uyimare umuntu nabonye ibi bintu by'abadefenseur batatu vyahiriye mu gihugu cy'Ubwongereza ya Roma yari Antonio Conte nabwo mwibuke ngo yari afise Victor Moses uruhande rumwe yari afise n'urundi ruhande Alonso bari beza barabimwemerera ariko uyu munsi simbona ngo iyi defense y'abadefenseur batatu muri equipe ya Manchester kongera kaya Croix yabo bohagarara gute ngo batanga umusaruro. Birababaje kubona izina nka Manchester United uyu munsi ari equipe yisanga muri losing position ariko idafisa amayeri y'ingeniza kubiva. Ubwoba n'amakenga ya mbere kuri Amorim nabigize kuri match heruka ya Fulham. Bageze ku munota 85 banganya igitsindo kimwe kuri kimwe bigaragara ko equipe ikeneye amanota 3 iyakesha igitsindo kimwe. Ijya minota Ferguson yayikoresha ashiramwe abataka 8 mu kibuga nawe uza kuyikoresha uzana abadefenseur kandi ukuyemwe abadefenseur bari bahagaze neza mu biharuro vya equipe ubona shaka ariko barakora iyo contribution mu bujanye no kwataka aho kuzana abasatirizi ngo bafashe abandi uzanya abadefenseur baza kubana hari inyuma. Nabona ngo Ruben Amorim ashobora kuba ataze amayeri yo gukina cyane Premier League hari ikintu kigomba kumugora muri iri higanwa. Hari abamenyereza abo babeza muri Portugal muri Sporting muri Benfica ariko atoba mwiza ku rwego rwa Manchester iyo nawe uwo muha equipe nka Sunderland atayoshobora. Amorim rero narayenda mubonye mu ishusho y'umugabo nubwo uwo muha imyaka ibiri kamubwira ngo baka Manchester biragaragara ko atatezoshobora. Wavuze ngo Garnacha kunaniye kuri discipline ariko hari equipe yafashe indwi zirenga zibiri zo kwiga discipline yiwe isangana cyo bitwaye yo muzana utakaje Anthony utakaje Sancho ugiye gutakaza Mainoo kumbusha cyangwa natandutakaza nawe ntacarika aragufasha kandi yabwiriza ko ari karagikufasha ariko uzanye umukinnyi yitwa Benjamin Sesko muri match zitatu bigaragara ko ibyo wifuza kumukinisha matabyumva nta nuko ugerageje no kuraba ngo basi mpindura uburyo nkina equipe mfise turabe ko yokumva ibintu nifuza turabe ko ari byo byava bistanga umusaruro n'icyumviro cyo guhinduka ubonye ko equipe yawe itagomba guhinduka ibyo wifuza ntacu gize. Rero abantu badahinduka muri societe biragoye ko mubana kuko raho ushika bikaba ngombwa ko wisanisha nabo hasanze
nimba ari wowe wazanye Matthews Kunya ukazana Brian Mbemu ukazana Benjamin Sheshko ukabona muri ibi wifuza gukina ntibariko biratanga umusaruro kubera ko nawe utifuza guhinduka ube uwo bifuza kuba hanyuma bize gutanga umusaruro. Naratangaye kumva ngo afashe Manuel Ugarte amushize ko Bruno Fernandes imbere yabo hashize umugabo witwa Mason Mount kandi tuzi ngo wasubije inyuma yitwa Bruno Fernandes ni ware mu buryo bwinshi bw'ibitsindo Manchester United itsinda. Uwo muntu ni wamukura abantu ukamusubiza inyuma ukamujana muri system y'aba pivot babiri wumva ko na bwa buryo Manchester ihora ibona buza kuva he ko tuzi uyu mugabo uzana nga yitwa ubakuye muri equipe ya Chelsea Mason Mount tumuzi nka flop imyaka baye muri Manchester United we uri Amorim wakoze iki kujya tuza kubona za gutanga umusaruro ahubwo ukica umugabo ariko aratanga resulta muri equipe ukamusubiza inyuma ariho hava itakara ry'umwanya ku mwana yitwa Ugarte nako Kobe Maino Ugarte akisanga mu kibuga ariwe mu escrow wa mbere equipe yitwa Manchester United itunze hariya. Sinumva rero imbwe nuguma wihambira kuri ibi bintu bidashoboka kandi hariho muwaye yuko wohindura uburyo bwo gukina bigatanga umusaruro kuri equipe ya Manchester. Iyi effective afise uramutse wamagaye umugabo yitwa Deserbe atakira ndaguha equipe yitwa Manchester United aba bana bo bibitangaza. Iyi si equipe yo kunanigwa na Fulham, si equipe yo kunanigwa n'ama equipe nka inkino zitatu za mbere za saison shashi none ugacukubita ko equipe muri 4e division. Iyi equipe yashaka gusezerera kuko Liverpool mwakweze basezerera na equipe nabo nyene ntoyi nkuko ariko ufise structure ya Donatile muri Premier League ufise uri kurubaka ikintu kimeze gute kuko ibi birabaho shobora gutsindwa akagwi gato n'ibindi mugabo ibi bibuke bishike Manchester United tuzi deja ko Ruben Amorim aguriwe abakinyi ariko kumbura cifuza n'abandi nkundi munyegora concurrence ona nanko yabivuze yavuze ko keneye munyegori kandi ko bigaragara mukeneye kabisa ariko bigaragara ariko amakuru asohoka muri Manchester United yemeza ngo Andre Onana Andrea nta kintu nakimwe yifuza kimukura muri equipe ya Manchester United ariko erega ikibazo hano biriki kandi bamuha amafaranga aragomba kuhanamba ikibazo ca mbere hano kigaruka ivyo niba uri Ruben Amorim akabwizwa ko batanga muri kano kanya karabitanga kugira ngo muvugire gusaba ibindi ko dufata garo nka Ernest Slot niwe natanze kakaruru mu mwaka weze hari ico yakoze cyatumye abakinyari yari imunose zavuga ngo mwaye Premier League ni mumerera amafaranga agura abakinnyi yarasezerewe muri za FA Cup n'utugwi duto nta muntu mwegeza Breminga ngo Liverpool abantu gusa baravuze Liverpool season equipe mu cicaro gita ariko urabona structure za Liverpool bavuga ngo n'ibintu bisa ni challenge bo barafise icyo barondera mugabo barafise mugabo no munsi FA Cup urasezerewe facilement Premier League inota rimwe kuri 6 kwa yari yo maigano ya Manchester FA bacitse basigaye muri Carabao na Premier League Conference nayo bazi Europa nayo bazi Ligue des Champions bazi Manchester mu kwezi k'umunani kw'icenda kutaratangura basigaye maigano abiri ibura bisigurira umuntu gute basigaye maigano abiri nayo nyene batazotwara sinda bateze imisa ariko batazotwara ku bice byinshi kwijana ne turatuma Premier League aza reka shadu naho ufite byinshi vuga reka dutahe ahubwo nsanze wowe ufite byinshi vuga jewe nta kintu na kimwe nabange vuga kuri Manchester United ko simoni cyo novuga simoni aho nohereza simvuga nta kintu umuntu novuga kuri equipe ya Manchester United gusa nabo nko ramana bivuze amasengesho ntakiyananira ndasubiyemo barakwiye kurondera umupasiteri mwiza ingorane ivyago ni Manchester United bahamagara Potre mbayahaga mukuru Bujumbura mutware hari Carrington asenge aje ku mavi asengera umugwi asenge nayo bundi bwo Manchester za equipe irarevye Manchester United iraguma na Amorim saison sirangiye hari babaye bakangaye bari mbere Tottenham 16-17 bari 16 Wolverhampton 17 Tottenham aho ari mwaka wese ubu ni bamaze kuba bagera mu chance akoroka 18 19 mushaka kubasanga muri 18 oya yina yoje ariko kandi yako Manchester League iguma mwibi yokoroka ikaja kurondera kuduga bushasha umuntu ashobora kuba ikintu kizoyicungura igezeyo garuka hari ikintu kizoyicungura ashobora kuba gukoroka mikazogaruka nibuka Newcastle United ikoroka na ba Jorginho Wijnaldum nyuma yaho yaragarutse ariko igomba gusubirayo abanyabitoro bashama amafaranga
na Manchester kumbe ishobora gucungurwa nuko yokoroka bakabona ati yakorotse ikaja gushira ingufu mu kugaruka yanagaruka yavuye ngo tujire gukina Premier League. Ahanyagasani Nayimana Manchester United. Wenyine kabisa. Manchester Nayimana. Uniko yita. Nayimana Manchester. Abantu rero mumbwire mwebwe ku bwanyu murabona iki? Murabona ko muri equipe ya Manchester. Man U. Nako muri Man U. Uzose yavuga Manchester tuzobita. Oya Manchester yarahindukira iri kuba hakurya. Witwa Man. Nibo bagitwa bonyine. Man U bimeze gute? Telefone zitubwira ingene Manchester United mubona vyogenda. Nigikwiye gukogoga ngo equipe sure kuba Yamara ko mura bose bibagiye n'amashwa mabi y'abamenyereza. Equipe yatunze Rooney tundana ikintu tunga Van der Sar. Ikibazo je niko nagira. Igeze muri bino. Ibibazo bya bigo. Equipe yatunze captain Nemanja Vidic. Rion Ferdi. Equipe yatunze Paul Scholes. Paul Scholes yankundije umupira. Erega ndavyiyumvira nkumva ndanagize imbeho muri jewe. Niba Manchester isigaye imeze gutya. Ibintu biteye ubwoba n'agahinda. Hari abandi yo kwita Manchester Man U n'ivyatubwiye kuza turabivuga gahoro twongorere vyumve nyene ugomba kuvyumva. Hello Landry. Meze bite? Ndabara mujije. Tumeze neza. Nitwa Asmani mbane ko ndabakurikirana. Komera cyane. Ama. Manchester United kwiye guhindura ko ubu yarashaje. Ni Man U shawongeye kuvuga Manchester United twoifu. Vuga Man U. Kwiye guhindura abakinyi. Ego kweri kiriba kaneza nta bindi mbona kabisa murakoze ijoro ryiza. Twese. Dufata ku mazi meza cyane wavi duhabwa